gutya avuga ati reka nifashishe umuririmbyi ntangure gukora collabo kaza collabo ya mbere yiwe zari collabo yiwe ya mbere kufatanywe kwikorana mu gihe mugenzi we atata collabo nimwe arakora nimwe kwa type sini mentalite zabo ese ngaha mu Burundi barabuze umuririmbyi n'umwe bakorana collabo boza baruzuye aho usanga umwe abafise ama target yiwe ivana ama target rero yabo n'ama objectif yabo maybe bashaka kuvuga ati ntiharagira muga bizokunda hazogira igihe turondera izo collabo tukore ariko puroma musanga bavuga ati ntiharagira turacarindira gatoya ariko arafise indirimbo yitwa mutima gwanje ariko mwe na Chris MB bon by the way indirimbo ni ya DJ Hugo finest ariko yagiye ku rubuga rwa Melanin boy yes ni Melanin boy bona ko twatanguriye kuri Elena turaza kuri No Force in Love turaza kuri Isezerano turabandanya uri sweet twaraje ku kindi kiremwa turaza kuri Nemeye twarabandanije kuri cyane turaza kuri uno musi tugeze kuri Rampadina indirimbo imaze ukwezi kumwe isohotse igeze ku bantu bayikurikiranye 368 ni Melanin boy no musi yavuze ati kanifashisha abasaza ibintu byo kuguma nikorana sibyo ni Melanin boy abantu bari bamaze iminsi bavuga bati harageze kuhindura umukenyu ibi barabimwandikira mu makomantere twarazisoma terageze kuhindura umukenyu ibi bibaza ko babivuga kubera iki cyambere nambere bamubwiye ngo ahindure umukenyuro bivanye nuko indimbo yakora bivuye n'amakomantere yabamwe bamwe komantere zavuga gute ngo indirimbo ziwe neme melody kuvuga indimbo ziwe zose zifise melody imwe donc zigenda kumwe ati kiri nshaka binacho ahindure kuri topic cyangwa kwisija kunde kwandikako indimbo ziwe zose afise n'iz'urukundo aravange indimbo zo kubancuka ako ubundi hari indirimbo kugira ubancuke cyangwa kugira utambe ivango ni urukundo cyangwa ariko zijya ngo si urukundo zijya mwiza wanje zijya zose ntutamba nubancuka nivyo kumvuga nanje ako ugiye gukurikirana neza bashaka kumubwira ahindure melody ariko kubgawe byo bamubwira babona ko ari byo guhindura melody bivana n'umuririmbyi bivana icyo ashaka umugani bamwe ngo na ba Bomane na Lucky Dube bakora style imwe kandi baguma bahagaze neza sinumva yuko gugumuhindura ama style avye bikwita umustar kuko tuza aba superstar benshi batigize bahindura ariko nguye nkagaruka kuri bivaye n'ivyo abakunzi b'umuziki canke abakunzi biwe muri rusangi bagenda bamusaba haba hakwiye kandi kantu kuko uzarahindura nimba uyu munsi basi dufate yakoze ku rukundo eje kure ku bindi canke amaze kubona yuko ya melody umenga ni yindi nyene nkuko babimusaba hajya abafana n'ababosi ariko n'ababosi bashaka bakuvako bose ariko indirimbo z'urukundo ushaka guhagarara neza kurikiza by'abajya ababosi babakora indirimbo z'urukundo nizo yafatishijemo ariko mushaka zivemo hama agende he sikuvuga ngo nukuzivamo kuvanga uyu munsi abarimvyi tuzi bahagaze neza nga mu Burundi baririmba amastyle agiye atandukanye baririmba ama topic agiye atandukanye uyu munsi Big Fizzo na style nimwe ataririmba ariko bari noji ntibafatishije kandi baririmba style imwe baririmba urukundo naririmba ibintu bimwe naririmba melody imwe aho bitandukaniye arafise melody we iri nka identité melody yatumye tumumenya turi kuri noji hariho melody canke hariho beat na style yatumye tumumenya ariko siyo yagumyeko uyu munsi araje no mu yandi ma style aja mu zindi melody zigenda ukundi kuntu rero iyo bakubwira ati melody bisa kuyihindura umukunzi wawe bugisha shaka teza kumukorera ariko si ngombwa ndimuvuga ati jewe style yanje niyi urayikora mugabo ikice gikurikira ba bantu babagukurikirana mbega ne bagusaba ikintu kakibima uri style yuko bazobanda yagukurikirana kwa kundi nyene ariko uyu munsi ibyo tubona vyovyo
iyi nimba ari coming soon canke nimba indi bizoba canke ntibeho hamwe boyikora ndi sure 100% bazoba bahinduye melody y'indi bahakora bivaye n'umuntu bagiye bakorana. By the way twibutsa abantu yuko nabibabwiye nti turashobora guheza ikiganiro twamaze gusubira neza kuri FM. Tayari tuko turasamirana neza ubundi nyene shaka nimba hari umuntu yoba yamaze kugurura karadiyo kiwe adutelefone biraryoshe. Rego ubundi ubu rero iswe isamirizi kubera iki tuko turasamirana. Nimba uri kurumviriza isamirizi ubu yiswe isamirizi. Nimba uri kuradukurikirana hariya kuri Facebook urashobora kugenda kuri FM kugurura karadiyo kawe maze ni 97.3 muca mutubwira ati tuko turabumviriza neza mutubwire naho muherereye 97.3 yuko tuko turafatisha neza yuko byamaze gukunda twumve yuko mwamaze kutwumva. Ubundi bari badukumbuye cyane jera mwimbona n'amakomantere menshi bakatubwira ngo kazi cyane mugabo turabakumbuye no kuri FM. Ubu rero mwanya tuvugana mugende mupima mumvize kuri FM tuko turasamirana ibintu bimeze neza kabisa. Nuko bimeze twari twibereye ku nkuru ya Melanin Boy. Abona ko uno munsi aje na Collabo y'umuririmbyi yitwa Type Brem. Mugenzi we DJ Fernando nta Collabo arakora ngo ashire ku rubuga rwe rwa YouTube. Kuza muri Collabo no muririmbyi Type Brem aha tuza kubivuga ko kabiri. Ese indirimbo twibaze ko ari ya Melanin Boy cyangwa ari ya Type Brem? Twibaze ko Melanin Boy ashobora guhaguruka kugenda gusaba Collabo Type Brem. Check ushaka kumenya. Uyu wundi ikintu cyambe coco gituma tubiraba neza. Umuntu ashaka kuja ku mbuga za Type Brem akaraba. Nimba nihenze Type nta kintu kimwe arashirako. Ntagiye na kimwe arashirako. Ico ni kintu cyambe gishobora kukwereka yuko indirimbo ishobora kuba atari gwiwe. Indirimbo ishobora kuba ari ya Melanin Boy. Kuko indirimbo yari ya Type niwe yamaze kubitangaza kuva hakiri kare ati ndafise Collabo na Melanin Boy. Kuko Collabo ya Melanin Boy nibaza ngo ni ikintu coroshe nga mu Burundi. Ahantuka irevre Type n'umuririmbyi yatanguye kera kandi yarimva indirimbo zigiye zitandukanye zinaryoshe. Aho nako aririmba n'umudiho meze neza uryoshe dancehall. Type Brem agufite indirimbo yitwa Risk aratabura. Nivyo rako singaruka korere kuba tubona yo ari Melanin Boy amaze iyi foto umenga igize kangaye. Twabonye ifoto bwa mbere Melanin Boy ari wenyene yambaye kujya nyene. Ubu naho hagarutse iyindi foto ariko mona Type Brem. Kubwanje ndembenza nk'ibice 80% indirimbo ni ya Melanin Boy. Indirimbo ni ya Melanin Boy. Ama reason nayagwaye. Chambe kwa Type atakina kuba yarabivuga ko. Cha kabiri nuko ayo mafoto tumaze kuyabona inshuro zibiri kwa Melanin Boy. Ivyo rero birakwereka yuko igikorwa gishobora kuba yacifatiye mu ntoki ari gwiwe. Ariko ndakwibutse yuko n'ubu Type Brem afise akantu basanzwe bahuriye ko n'uyu Melanin Boy. Bya bintu cyo kumenga barahoze cyane. Menga ku mbuga ntibako baragorana. Akantu bagahuriye ko. Type Brem rero. Type nuzamubona mu bintu vy'ama showbiz n'ibiki bigiye bitandukanye. Type umwumva agiye kuririmba. Agufitiye. Undi ziko nibaza agufitiye umudamu. Ego urazi yuko Type amaze kumvikana mu ndirimbo zirenga 12. Mugabo ugiye kuraba indirimbo vyitwa hari gwiwe. Ni indirimbo zine zonyene zitatu wanashiyemo. Afise indirimbo yitwa Flip Soma. Afise indirimbo yitwa Kankara. N'indirimbo novuga ko yagize cover indirimbo yitwa Replay. Irazi Replay. Izo nizo ndirimbo bavuga ko yaririmbye ari wenyene. Iyi ni na Collabo yagiye asaba ndetse na Collabo bagiye baramusaba. Umuntu novuga ko bamaze gukorana cyane muri Collabo bamaze guhura mu Collabo menshi. Ni Beefface on the Floor. Okay. Beefface bahuye mu ndirimbo yitwa Ehu.
iyo ndirimbo ni ya Trippy nyene bonge bahura mu ndirimbo ya Trippy nyene yitwa Party amubona Triple Blame hajya indirimbo zibiri zose raba hajyana hana madamu wiwe hajya ari kuri mariage yiyo hajya ari dot kabisa hari 2024 nako nakiri umusore ubundi yasa neza ubundi hariho ibihe bisa neza ubundi dufoto nka tujyanye tuba dukwiye kabisa hari ibihe biryoha mon frère imba hari igihe ca mbere kiryoshe mu buzima igihe ca mariage ni umunezero wa mbere umunezero wa mbere ariko abandi bagaca bavuga ati ujya munezero uri ujya munsi na madamu ntibaze ngo niyo minezero yamaho inyuma y'irya mariage ana madamu urakwesha po urakwesha po ubundi nyene bisaba nyene ko none aba beza none bazoja bisaba nyene ko none bojahe nyene bisaba ko tubashira mu rugo ego ubundi n'abacu ubundi yogenda bukebuke n'abacu nta yes ni uko bari kuratubwira indirimbo za Triple Blame nako ndababwira indirimbo za Triple Blame nako ndababwira yuko indirimbo amaze avuga ati ni indirimbo gwiwe ni indirimbo zitarenga zitatu ako ubundi aya makolabo bakoranye na Bface niwe muntu bavuga ko bamaze guhura mu ndirimbo nyinshi kurusha abandi baririmbyi kabisa barahuriye muri Party barahuriye muri Ehu barahuriye muri indirimbo remix ya Risk bari kumwe na ba Monia Flair bakumwe na DJ Fernando na Bface ijya ndirimbire ku rubuga rwa Triple Blame kudababwira indirimbo za Triple Blame reka ahubwo ntangure ndabahereye ku ndirimbo yagiye asaba Collabo abandi baririmbyi hari indirimbo yasavye Collabo yasavye Bface on the floor bari kumwe na X Factor indirimbo yitwa Ahu indirimbo igira kabiri bakoranye na Bface nyene mu vyumve n'umwe nawe nababwira ko bamaze kurana cyane indirimbo yitwa Party benshi barayizi tore muri Party indirimbo igira gatatu ni indirimbo bari kumwe n'umuri vyitwa Desire P wiya Desire P ageze ya Desire P wabuze ko bafite indirimbo na Trippy iyo ndirimbo bayise banga kandi ndimumva ko iryoshe kabisa imeze neza indirimbo yari banga benshi baranayikunze Trippy yakwaye n'undi musore sinzi yuko bakiri umusore mu gisho gihe yakiri umusore bamwita Cedric iyo ndirimbo bayise The Reason Why I Rap ndirimbo bumva ko bayikubise neza cyane kabisa indirimbo nazo novuga yuko ari wenyine ari solo niyo ndirimbo nabwiye yitwa Flip Somersault hakaba indirimbo Kankara hakaba niyo cover yakoze indirimbo Replay amakolabo nayo novuga yuko ariyo bamusavye yabaye featured no kuvuga ariyo collabo ya mbere kumwe na Vania Ice ndimbo bayise Zip It ya benshi iranaryoshe cyane barayizi kabisa benshi banayikunze ndimbo igira kabiri nidoje kuvuga yitwa Risk ya remix ya kumwe na Rock kumwe na Chris MB na DJ Fernando na Bface na Monia Flair ndimbo twibukanye yuko ya Rock mugabo ubunye nguri kwa Trippy ya ndimbo mugani ya Rock indimbo igira gatatu ni indirimbo yitwa Tanit yari kumwe na Dolphin Dankala wone Dolphin abantu bagiye turababara kabisa ariko avyuve ntiyagiye ntiyitavye Imana ahubwo yahevye umuziki ndimbo yari kumwe n'undi yita Fidigadem ni na Dolphin Dankala indimbo bayise Tanit Fidigadem si DJ Lewis akaba n'indi ndirimbo rero kumwe na Kim Said ndimbo ni ya Kim Said bayise Tell Them indimbo ya nyuma ni indimbo yo kumwe kandi na Desire P yagarutse inshuro zibiri Desire P bamaze gukorana kabiri iyo ndimbo ya mbere nababwiye Banga hamwe n'indirimbo bari kumwe na Dr Cloud indimbo yamaze imyaka ishika kuri 6 canke 5 indimbo bayise Move ziri indimbo rero vyumvikana yuko Trippy yagiye arabonekamwo wumva ko ari indirimbo zitari nke kandi ubona yuko akibandanya garuka rero umuntu aca yibaza ati ese
kwiyumvira Trip Brem kugira abe shwa ya mbere kuri Melanin Boy bakorana indirimbo yoba ari shwa nziza mbega Trip Brem azanye iki mu muziki wa Melanin Boy kugira tubone yuko Melanin Boy ashobora kumutora nka shwa ya mbere bakorana indirimbo shwa ya mbere kandi uvuga ko ari shwa nziza novuga kandi yuko Melanin Boy yafatiye ko bivanye n'ibintu abafana bo bagumye bamusaba guhindura style guhindura ukuntu aririmba guhindura melody yabonye neza yuko inyishu nziza yotuma hindura nukuzana Trip yamuzanye rero ngo aze gukora iki mu muziki wiwe nukuvuga ikintu kimuzanye Trip besho basanga bazi yuko aririmba dancehall nukuvuga ntitutangane twumvise iyi ndirimbo ije itandukanye na kujya Melanin Boy yasanzwe aririmba ahubwo ikintu azanye impinduka mu mudiho wa Melanin Boy twari tumumenyereye ko nukuvuga tugiye kumva indirimbo zigiye itandukanye na za Melanin Boy tugiye kumva style itandukanye nk'ijya Melanin Boy yahora akora kuko siniyemeza yuko Trip yoza agashobora ijya style ya Melanin Boy nayo ndumva ko aririmba mugashobora kuyishobora mugato dufatira kuvyo tubona n'ivyo tumaze kumva nta musi nimwe turumva ko aririmba kwa Melanin Boy ayibongoza nukuvuga jewe impamvu nobona nyamukuru yatumye ahita mwujya niyo mpamvu yo kubuza guhindura umudiho ikindi kigira kabiri sinovuga ngo ni Trip azaniye visibility Melanin Boy ireve Trip azi kuririmba muga kuri visibility Melanin Boy aramusumvye ahubwo ne Melanin rero yoba agomba duze Trip uyu muririmvyi habintu bahana hari ikintu keshi dufate nka Melanin Boy ikintu yabonye muri Trip na Trip yakintu azokungukira kuri Melanin Boy nukuvuga bose bahurira hagati bahuza hagati umunsi cabafise kandi umwe wese kugira yemerewe uyundi cyangwa umwe kugira asaba uyundi bivana icaba yabonye ku yundi uyu munsi Trip aje kumufasha nimba iyo style agiye ahindura izoze imeze neza kuko asanzwe amenyeye yandi ma style ariko kukijanye na visibility Melanin Boy asumba Trip yes nuko bimeze ariko kandi umuntu aca yibaza ati bega waruzi ko abantu batari basanzwe babizi ni Bface on the floor shobora kwemeza neza yuko kujya kuntu muzi asanzwe arapa aririmba rap aririmba style mengane kijamaika bijya shobora kuba yabikuye kwa Trip bijya byose ashobora kuba byigishwa na Trip Brem kuko nizo style ziwe n'amakuru adusumira hamwe n'indirimbo yaririmbye bijya bijamaika ari Trip yazanditse bijya byose Bface on the floor mwumva ngo Fidigane me people bijya byose abikura kwa Trip Brem bonako byamujama shobora kuba yarabaye Jamaica shobora kuba yarabayeyo kuko brother sanga yakunda gukurikirana aba Jamaica cyane Trip Brem arakaze sana kwandika indirimbo cyacungirizo cy'aba Jamaica ibidancehall nyine indirimbo bivibinga nyine byatari warumvizi bamwe ndirimba kumwe na Bface on the floor party yamutipa arakaze warumvise zipit kuri ariko kumwe na Funny Eyes warumvirije ijya ndirimbo risk Trip Brem ararenze sana yes nuko bimeze Melanin Boy na Trip Brem ubona ko vuba cyane bashobora kuba bagiye gukorana indirimbo twitege kandi indirimbo ya vibe naho ari indirimbo ije sama yarenganye ariko twitege ko tugiye kuyivibing idushushe muri iki gihe novuga yuko cyakavura indirimbo idushushe kabisa tuyitambe tuyivibing maze ibintu bigende neza cyane